ngo abatugwana ngo sabe inyama n'amaraso ngo ariko ngo ni imyuka mibi. Haleluya. Ngo y'ahantu ho mu kirere. Haleluya. Iyo nayo kugira ngo uyigwanye uyitsinde nuko nawe uri mu mwuka. Haleluya. Ikigutuma uba mu mwuka nuko ubutumwa umva twumvise ko ari ubushobozi. Ubwo bushobozi nibwo buza kugutransforma bukaguhindura. Haleluya. Ati Yesu iyo ataba yarafise amaso abona kura akamenya icyo umuntu azoba rejo, ati ntiyari kwemera ko Petero babandananya urugendo. Umunsi amwihakana ari kuca mukura mu bigishwa biwe, ariko yabonejo ko azoba ari we azokubaka kw'ishengero. Haleluya. Niwe azokubaka kw'ishengero. Ubundi yari ko yamwirukanye akavuga tuyanyehakaye. Kenshi rero abantu turaba abantu muri kubu ariko ntitubarabe muri kazoza. Bakunzi bahori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana gushima nifatanye n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushira hejuru, kuko nta kindi twaremewe atari kugushima. Rero umuvyeyi mwiza kakanya keza utuhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe, ndasaba ubushobozi bwa Mpwemu Yera kumva ko sengera n'abazokumva ubutumwa bose, Mpwemu Yera z'abarongore kumva cyane no gutahura cyane iki jambo ry'Imana ariko riyaganiriza imitima yabo, kuko nta nari mu ijambo ry'Imana ryoza ngo rizira ubusa ridakoze igikorwa ashatse ko rikora. Unyemerere rero ubane natwe twese, hanyuma icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ko atabutumwa bwiza nta kwizera wogira. Haleluya. Kuko iyo atakumva ijambo ry'Imana kandi ngo iryo jambo ry'Imana riguhindure rigihungure, ntako woshobora guhinduka, ntako woshobora kuryemera, ntacyo vyomara. Rero biragusaba ko wumva ijambo ry'Imana, wumva ubutumwa bwiza kugira ngo ushobore kwizera. Reka dusome mu Baroma igice ca mbere, turasoma kuva ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Iravuga ngo ubutumwa icarico. Ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera kukagwiza ukwizera, nk'uko byanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Amen. Murumvise neza yuko ubutumwa bwiza ngo yari Paulo ariko arabivuga ati jewe ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Haleluya. Igituma yavuze iryo jambo sikindi nuko ubutumwa bwiza aribwo bwamuhinduye. Haleluya. Nibwo bwamuhinduye bumukura muri direction yararimo bumushira mu yindi. Yari urazi ko Paulo yari umwicanye ruhebwa, yahama abana b'Imana, yahama abigishwa ba Kristo. Kubera iki ntiyari bwahishurirwa ubutumwa bwiza icarico. Haleluya. Ariko amaze guhishurirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo arahinduka. Haleluya. Acasigara ari igikoresho c'Imana kandi agira n'ukwizera, agira irindi hishurirwa rikomeye. Rero igituma uyu munsi abantu badashobora guhinduka nuko vy'ukuri ubu butumwa bwiza batabumenye. Haleluya. Ubutumwa bwiza bw'ubwami ntibigeze babumenya. Haleluya. Kenshi usanga abantu benshi ari abanyedini, nawe murazi ko ari umunyedini akomeye gose, yagendera ku byagezwe vya Mose kandi akabyubahiriza 100%, ariko ubutumwa bwiza atarabumenya butaramukorako. N'uyu munsi nk'abana b'Imana ubutumwa bwiza butaragukorako, butaragutransforma, ntushobora guhimbara umutima w'Imana. Haleluya. Ntushobora no kugira ukwizera.
rero aravuga Pawulo aravuga ngo ubutumwa bwiza ngo ntibuntera isoni ngo kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Haleluya. Nta kuntu na kumwe ushobora gukizwa utamaze kugira iki kumva ubutumwa bwiza bw'Ubwami. Haleluya. Kuko ngo ni ubushobozi, ubwo bushobozi yo muza kugushikamwo. Haleluya. Uba transformé, umva wo wiyeguriye Imana kugira ngo Imana igire iki iguhindure. Haleluya. Ariko utarabwumva wowe umuntu w'umufana kujya mubona abantu bashaka gufana abakinyi b'umupira kandi ataraja muri terengwa akine kandi akanashavura. Iyo abonye umukinya kinye nabagashavura, abandi bari no kwicana bakicana kubera iki barafana iyo ekipe mugabo sabakinyi. Sabakinyi ngo babone ingene ibintu bigora, babone ingene gucenga bigora, kwinjiza gusama bigora, urumva bakavugira aho bari. Rero n'umuntu atarakira ubutumwa bwiza bw'Ubwami ngo aronke ubwo bushobozi ntashobora guhinduka. Haleluya. Ntashobora guhinduka. Numwe ajana n'ibihe agira ibintu byose abikora mu bigumbagumba. Haleluya. Ariko atamuza ata fondation. Haleluya. Kuko ubwo bushobozi bw'Imana atarabwakira. Urumva Pawulo rero arabisigura neza ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni ngo kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Ngo uhereye ku Muyuda. Haleluya. Ukageza ku Mugiriki. Bisigura ngo ubutumwa bwiza nubwo abantu bose. Haleluya. Haleluya. Ubutumwa bwiza nubwo abantu bose, ushaka kubwakira, ushaka kwakira urabwakira uwo ari we wese. Imana ntitoranya ku butoni. Haleluya. Igihambaye wewe nukufata ingingo. Amen. Nukufata ingingo ngo kuko muri bwo ari ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa. Urumva ntushobora kugororoka ubu butumwa bwiza butaragira fondation muri wewe. Ntibishoboka. Ntushobora kugororoka. Ariko iyo uye wamaze kubwizera, wamaze kwijera ijambo ry'Imana, ukizera ubutumwa bwiza bw'Ubwami, nukuri urakomera. Haleluya. Ugira amaso abona, nkunda kukivuga, ugira amaso yo mu mwuka abona, ugira amatwi yo mu mwuka yumva. Haleluya. Nibigukikuje ukabisuzugura, ukamenya ati uyu ni umugambi w'umwasi. Haleluya. Mugabo ubundi umuntu atarahishurirwa ibanga, nukuri n'ingwano zose azigwana mu mubiri. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana ryo litubwira ngo abatugwana ngo sabe inyama n'amaraso, ngo ariko ngo ni imyuka mibi. Haleluya. Ngo y'ahantu ho mu kirere. Haleluya. Iyo nayo kugira ngo uyigwanye uyitsinde nuko nawe uri mu mwuka. Haleluya. Ikigutuma uba mu mwuka nuko ubutumwa umva twumvise ko ari ubushobozi. Ubwo bushobozi nibwo buza kugutransforma, bukaguhindura. Haleluya. Ukaba umusirikare w'ukura komeye kandi yujuje inshingano ziwe. Haleluya. Haleluya. Ubutumwa bwiza twumvise ko ari ubushobozi bushobora kuguhindura ukaba icyaremwe gishasha, ukaba umuntu agira ukwizera, umuntu adatinya urugamba. Haleluya. Haleluya. Ngo ni ukugoroka kuva ku Mana guhishurwa guhesha uwizera wese kukagwiza ukwizera. Ubutumwa bwiza nibwo butuma wizera. Haleluya. Iri jambo niryo rituma wizera, niryo rituma ukomera, niryo rituma utanyiganyiga. Haleluya. Niryo rikugwizamwo ubwo bushobozi. Haleluya. Rero ata jambo ry'Imana, ijambo ry'Imana naho nyene rihishuwe ritari muri wewe, nta kuntu na kumwe ushobora guhagarara, nta kuntu na kumwe ushobora kwizera. Ariko turumvise neza ko ngo guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera. Uguheshwa n'ukwizera kandi ukatugira iki? Ukatugira ukwizera muri wewe nawe. Haleluya. Haleluya. Iri jambo niryo riguha kwizera, hama no kwizera muri wewe kukagwira. Haleluya. Bigatuma ugira iki? Bigatuma uhagarara udatinya ubugome bwose bw'umwansi. Haleluya. Ngo kuko byanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Haleluya. Umugororotsi ntabeshwaho n'ibyo abonesha amaso, ariko umugororotsi agira iki? Abeshwaho no kwizera. Kuko ngo ivyo tutabona. Haleluya. Ibyo tutabonesha ya maso si ukuvuga ko bitahari. Haleluya. Uyu munsi urashobora
kuvuga ukatura. Twarabonye Aburahamu na Sara kubera kwizera kwabo bari bafise bakitana amazina, umwe akavuga ngo ni inakuruza w'amahanga, uwundi akavuga ngo ni sekuruza w'amahanga, ata mwana bafise. Haleluya. Uko kwari ukwizera gukomeye kuri muri bo. Haleluya. Ntibaraba ngo barabisha amaso imyaka bagezemo, oya, ariko amaso bari bafise yaraye mu mwuka, kuko bari baravuganye n'Imana, bamenya icyo Imana yabavuzeko. Natwe uyu munsi iri jambo ririmo amasezerano menshi Imana yadusezeranije. Rero iyo wamaze kwakira iryo jambo rikaba muri wewe rigwiriye, ugira ukwizera gutangaje. Haleluya. Ugira ukwizera ukamenya ngo iyabivuze niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Haleluya. Rero umugororotsi ngo agira iki? Abeshwaho no kwizera, ntabeshwaho n'ibyo abona, ibyo abonesha amaso. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu yatwigishije aravuga ati Yesu iyo ataba yarafise amaso abona kure akamenya icyo umuntu azoba arejo, ati ntiyari kwemera ko Petero babandananya urugendo. Umunsi amwihakana ari kucamukura mu bigishwa biwe, ariko yabonejo ko azoba ari we azokubaka kw'ishengero. Haleluya. Niwe azokubaka kw'ishengero. Ubundi yariko yamwirukanye akavuga ati yanyehakanye. Kenshi rero abantu turaba abantu muri kubu ariko ntitubarabe muri kazoza. Umuntu rero afise ukwizera arabira ibintu muri kazoza, ntabirabira muri kubu. Haleluya. Rero umuntu w'Imana ndakwifuriza kugira ukwizera. Haleluya. Umukristo w'ukuri abeshwaho no kwizera, ntabeshwaho n'ibyo abona. Haleluya. Ibyo atabona nibyo bimuremera igitangaza. Imana yo mu ijuru rero ibampera umugisha. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye kuri iki gitondo cyiza, kuri uyu munsi mushu turemeye. Ndagushima kubw'ijambo ryawe mukunzi mwiza risubiye kuremesha imitima yacu, ritubwira ko umugororotsi atagenda gishaka kumubeshaho ariko abeshwaho no kwizera. Nyemerera abantu bose bazokumvira ijambo rize ribafashe kandi ribakomeze, bagira ukwizera kutanyeganyizwa, bagira ukwizera gukomeye kudahungabanywa n'umuyaga uwo ari wo wose, ariko twizere ko Imana yacu iyo yavuze ariyo kwizerwa kandi no kubikora izokora ibyo yadusezeranije. Urakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro n'ishimwe bibi byawe, abandi abisenze ndavyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.